utwara kumufunga wari kumugemurira wewe umviriza sisi nk'umuntu yabonye ico gikorwa kibi yakoze sawa solution si gukubita stone ahubwo ari gutuma witura sawa rero naramukubise sinakubise koresha umwanya nakubise umugabo wanje sivyo gwe vyakire kujya nyene oya vyakire kujya nyene undeke jewe ni jewe nzi ishavu nafise uko ryariri kandi nari fise impamvu fise iryo shavu uravyumva kandi kindi urazi kudutsinda twe nitwigira tu ivyo nivyo wawe nimba wowe ushavura ugacugenda ugafukama ukamubwira mbabarira Jesuko ikindi nacumviriza iyo stone acakuniga wari anigani umuntu yakoze ikosa uramerika ko ari ikosa pana gukoma amashi uramwereka ko ari ikosa rero waramweretse ko ari nyene ubu waramuje urazi ojo ndiko ndakira abantu ko bagira iki wowe nuri umugore ibiki nibiki mwiyemera ngo murakundana ibiki nibiki vyarankuye ko agaciro hamwe ngira sinzi hamana bagumira ngo bafite amakuru okay nari muhaye rero sinari hayikoresha umwanya wowe gumana ubwo bwitonzi bwawe ugumize mu nzu wawe jewe ndeke sisi kumengo ciyukara cyane sinaje ngo dushwane siserega aje ukunzurira kaboze mama gi guys mweze gute muri fresh muri bon je meze neza kabisa ndashima alhamdulillah rabbil alamin. Sasa rero abantu sisi na mama gi ambwiye ati nukuri sto sisi ni urugule ndambwira ati none muno se nafise amaranga mutima muno se nafise kunge nabona ibintu nica bivuga ko ngo lelele ndavuga ati je rero muze wo kuvyaza umusaruro direct cha dukwakwanya sica ndamwihamagara sisi ingo ndabahuze mu kiganiro na mama gi sisaranka ariko ndambwira ati oya naje ndamubesha ko yampumyi yaje bayitaye mwibarabara acaraza rero sisi ni bien ni bon umwana mufi je ndumumesha je banyita bad boy banyita ingyajya nyene arutakutse obonye mama gi namubonye mama gi kanyamuti fresh ni sawa uri bien wewe na sisi ninde afise igisuko cibeyi ninde muri mwebwe igisuko ciwari ca valeur je ntitwaje guhiganwa oya ariko hari abantu baraba teske kuri kamera igisuko ca magi vraiment ni faudrait sisi nawe nizameshe z'ibihumbi 2 mu isoko ninde afise ivyibeyi sisi hagati yawe mu kazi vraiment oya noneho ivyo gize na oya ariko sisi yo kumbwira nyibwirire shasi ndakubwiriye na okay si publicité kandi sinabwira ngo tuyansubiza kandi umuntu wari we wese asukiwe abiri ku mutima wiwe urumva ari ntabwo turi muri competition ngo bisuko vyangahe oya kubwira uciye amusubiza urazi ko sisasiga akundanye na yampumi yampumi yamubwiye ngo je t'aime ngo ndagukunda isi yaheze abantu batabona basigaye babona abantu mu ndoto no umutima basigaye babona umutima w'umuntu akavuga ati uyu ndamukunze kabisa ariko ikiza nuko n'umuntu atabona ari umuntu ni kirembo yego wamaze kumuha urukundo rero mana yaje kubera azoruhabwa n'abandi ko nanje mfisaho narutanze urutanze he uyu ndavyibutse kabisa magi sisi rero nguyo ivyo wateguye kumubwira ni namubonye uramutse abariko badukurikirana komsa none wowe mbanza kumbwira umbaza ibibazo ntararamutsa abantu umva jewe mu mutwe wanje no kujaniranye vutu ni fyatu sari nizeye ko meze neza ndi mama gi nizere ko muri hose meze neza je ni sawa si sali nanje ni mama mune nizela komeze bien j'espère que vous allez être ngiraga baramutse mu gifaransa OK salut la famille nizela komeze neza que vous allez bien igifaransa ivyo navuze nivyo kandi salut j'espère que vous allez bien j'espère mama yara gutwenza anwengi je sindaga umutwenza ariko wowe ukuntu gamumengo kudutera moi j'espère okay sindabisubiyemo icyo nzi cyo dafise A2 fise uwambere gushika mu 13 simake ku buryo cyo konani kabivana ho wigi nimba wize kuri Sembazire naho kusanga je nagaruke mbari mu wa gatandatu 6e none we nimba kinoba wakivuze Faransa ndakizi ndagiprononça bien
icongereza ndakizi jewe sisi na mama gengwa yage nawe bacaje nije namutumye ko ndamubwira nari nanavyibagiye rega je baduhuye mba nibaza yuko ari bisanzwe simba nzi ko mu mitwi wanyu haba ari ibindi mwateke ngaho ditubwire magi tubwire akona kajaga okay bon sisi kintu cyatumye nguhamagara nashaka mere nko guhanura gato igari narabonye ukubita coffee stone hapo ijya image si nziza nyene nashaka kubera ko ni coffee bari mukubitiye imbere ya kamera nashaka nyene bon sinaje gutuka canke iki sindiko ndagukondana canke ibiki nibiki ariko nyene nashaka kubwiye yuko atari vyiza nk'umuntu w'umukenyezi gukubita umugabo wawe en plus imbere ya kamera nizeye ko atari vyiza. Okay mama ginizere yuko okay umuntu guhanura mugenzi wiwe nivyo sindavyanse ariko ukubera iki washimye ko mumpamagara imbere ya kamera ukabimbwira imbere ya kamera utaje basi tubivugane turi babiri ngo tubiheze maka utahamagara imbere y'abantu igituma naguhamagariye imbere ya kamera ni kubera ko ni coffee ryabereye imbere ya kamera ariko nimba coffee ryabereye imbere ya kamera ntivuze yuko umuntu wese akoze action kanaka nawe acavugira kuri kamera wari kunyegera ukambwira ati sisi ukujya kuntu wagize kuno si vyiza ibintu nk'ivyo onye tukabiheza mugapana ngo yamukubita imbere ya kamera kananje ngenda hari abantu babinsavye cyane ati turakeneye yuko uhanura sisi kandi kubinsaba bisigure ko banyize bisigura yuko ngomba kubereka yuko twicaranye nkakubwira ikibazo nkakubwira uko bimeze nkaguhanurira kuri pare yanje n'abandi babonye yuko bitari vyiza nkaguhanurira imbere yabo sinibaze yuko ari kosa ariko we rya ni kosa wakoze. Okay wakoze kubashikiriza isezerano ivyo basezerani ariko magenda kubaze ubuzima bwawe nakoresha umwanya nibaze yuko nta vyamavyera desa nta vyamavyera ni ibintu nanje vyinshi murambona imbere ya kamera kuri wewe nakoresha umwanya sivyo nizere yuko atamusi n'umwe ndaguhamagara ngo ngira ndakubwire mama giye kuno ndaguhanura ibiki nibiki ndabirabisha amaso nkabezagiza ingohe sivyo rero nimba wari wabibonye ukaba warananiwe no kumamagara ngo tubivugane turi babiri nta mpamvu yo kumamagara ngo ugira umpanura ibiki urumva rero ndakubwire sisi impamvu wowe utampamagara icambere ntunkunda ndakwanga okay nimba wari ubona amakosa ukumva ntugize umutima wo kumpamagara ati mwana wa mama turi bene umuryango umwe ndaguhanure bigenda uko icambere cye numva yuko utankunda. Okay nuko mba mbona ko hari impamvu sivyo biriko biraba urarabisha amaso ndabira kuko nibiba bindaba kandi haba hari impamvu biriko biraba nibiba vyizanye uko nyene okay bifata uko nyene uvyibaza sivyo mugabo jewe ntakosa nakoze siyo sense nabivuzemwe me ubishize ngaha onya sava ni bon kumizayo ikindi naco nta muntu numwe adashavura sivyo kandi shavu rikoresha uko rishaka uravyumva kandi nimba umuntu ashavura je nimba vyagenze kujyanye nuko nayo ifise ikimbabaje uravyumva nafise ikimbabaje nategereje peu importe uko bigenda kose umuntu w'umugabo wawe ikofi uri umukenyezi wiwe ntikibaho mama gi ni ikintu nyene wakoze kidashoboka imyenge y'inzu imenywa na nyene yo sa deje natwe twarayimenye iyo myenge sawa imenywa na mye twarayimenye natwe deje okay mwarayimenye sivyo mugabo nimba mwarayimenye nuko hari cari cabaye sivyo turemera ko witwaye nabariko nitwaye nabi nitwara naye mubihe urabishinga ntaye yuko nk'ubu wo kubaza wohanura abandi bakobwa ati umugabo okay umugabo hanura abandi badamu ati umugabo wawe ajaganije mutemwe ikofi okay sikuvuga ngo mutemwe ikofi umuntu wari wese afise uko yifata ku kintu cabaye uravyumva jere nimba bije vyarabaye bifise impamvu ariko hari impamvu mwayimenye sivyo jewe sinari kijujo ko buryo bije vyose vyari kubera kuri kamera ariko mama gi wowe koresha umwanya nk'ubuyozi arafata buri gakobwa kose koresha umwanya twane ni wamama tubane ni wamamagaye kandi numvise naguhaye mikro nihoreye sisi uri kurishura uravyumva mama gi twubahane wowe wampamagaye umviriza rero tuvugane koresha umwanya kubijamo wewe rabana nanje unyishyura ndiko ndakubwira ati nk'ubukoresha umwanya yo fatana n'agakobwa kariko koza kaza ugasomera imbere akabera vyo kuryohera wewe bon ntivyonjohera ariko sisi
aracakoresha umwanya amaze gukora ibisanga imbere ya kamera birenze no gusoma umukobwa. Nimba birenze imbere yo gusoma umukobwa nta gaciro ubiha. Jewe Stone nimba byarabaye mfise agaciro kiwanje ndazi condi nakuza afata umukobwa wari wasagenda kumusoma. Bisigura yuko je nazi condi. Okay birashika kwa utazi condi. Mbega urazi yuko amanyama asara dasawa. Hewe nuwitonde kwitondera mu nzi wawe ariko apana kukubitondera ko ugomba gushira kuri buri muntu wawe. None urazi yuko ari abantu bashakona yuko uri mu mama tagira imbere. Ivyo nivyo wawe jewe ndiko ngwanira haki yanje uravyumva. Kandi kindi naco ujya mwana wabandi yagiye gukubitagura umwana ntabona uravyumva aramukubita kwa kumwicara avunagura aragike aharyoshe nabisha aramukubita. Wewe iyo mutwara mu mimba canke bakamukorera ikindi cyacu cyose kiba wewe wari gukora iki iyo mutwara kumufunga wari kumugemurira wewe. Umviriza sisi nk'umuntu yabonye ico gikorwa kibi yakoze sawa solution si gukubita Stone ahubwo ari gutuma witura. Sawa rero naramukubise sinakubise koresha umwanya nakubise umugabo wanje sivyo we vyakire kujya nyene vyakire kujya nyene undeke jewe ni jewe nzi ishavu nafise uko ryari kandi nari fise impamvu fise iryo shavu uravyumva. kandi kindi urazi kudutsinda twe nitwigira tu ivyo nivyo wawe nimba wowe ushavura ugacugenda ugafukama ukamubwira mbabarira Jesuko ikindi nacumviriza iyo Stone acakuniga wari anigani umuntu yakoze ikosa uramerika ko ari ikosa pana gukoma amashi uramwereka ko ari ikosa rero waramweretse ko ari nyene urazi ojo ndiko ndakira abantu ko bagira iki nuri umugore ibiki nibiki mwemera ngo murakundana ibiki nibiki vyarankuye ko agaciro hamwe ngira sinzi hamwe n'abacumwira ngo bafite amakuru. Okay nari muhaye rero sinari hayikoresha umwanya wowe gumana ubwo bwitonzi bwawe ugumize mu nzu wawe jewe ndeke. Sisi kumengo ciyukara cyane sinaje ngo dushwane siserega aje nukunzurira kaboze mama gi nukurukimana kunzurira kaboze harakantu iyo azarakora bijya koresha umwanya yamakora wari kubaho ivyo akoresha umwanya. Okay ivyo akoresha umwanya akora wewe ushobora kuba utabiha agaciro niyo mpamvu icakora cyose nimwe mubizi ntavyo navuze nimwe mubizi ntavyo nzi niza sisi nyishura jewe ntavyo nzi ivyo akoresha umwanya akora ushobora kutabiha valeur sivyo bivanye n'ukuntu utaritaura je hagere kuvuga ati Stone naramuhanye kumuhita kofi naramuhanye none bitwaye iki jewe nimije kofi nararimuhaye bikubabaza kandi nubibaza we ujabaje wese mubabaze jewe umviriza inahanurwa muri mama gi je nakubwiye urakufukama ukoma amashi jewe nta kibi nzoshigikira nk'iciza ikosa ryabaye uragerekana ko ariko ryabaye none nawe vyashitse nkamukubita ikofe nari mukubise hari gituma ndari mukubise ivyo sinavyanze kweke tutabonye uvyimvye mu gitondo muhira ya kofi ryarijanye kwe ryarijanye nyene ubona habaye asha sisi je nari naje guhanura gusa imbere ya kamera ivyo nivyo agira ngo aragusumvya ubusazi wewe n'umugore wanako aravugira imbere ya kamera ivyo nivyo wawe sinari naje gutuka. Okay nora amagi waraje ko umva icyatumye amagara imbere ya kamera ukambaza ibintu je nifata ko ari nko kunyinjirira uravyumva nimba utaje kuntuka ari kubamagara turi babiri ukabimbwira sivyo ikintu datahura nuko ibyabaye byose ijya mpumyi bayikubitiye kuri kamera siko kandi ijya mpumyi bayikubise bayiziza jewe umwana w'abandi ataco yazi ndabizi byose ama ujya mugabo wawe nawe wamukubitiye imbere ya kamera niyo mpamvu rero ibintu mubitanguriye imbere ya kamera birangirira imbere ya kamera. Okay sawa rero nimba birangira imbere ya kamera wabishikije ivyo washaka birabaye n'abandi bashaka ko vyabukunyene birabaye nta kibazo je nuvumenga nta mpamvu guterana umva duteraterana amajambo we nimba koresha umwanya akora amakosa ariko sisi nawe urakara ivyo nivyo kandi mama gi n'ikindi gihu nimba zo bari kindi kintu umva kikubakiye cyangwa ushaka ko tugikemura uzuma magare turi babiri utitaye ngo cyatangure kuri kamera gere kuri kamera nimushaka ko tuzumvikana uzuma magare tubivugane twenyene biherere muri twebwe babiri apana kuza kuneza karubanda sindaguteje karubanda sisi ariko sisi wewe minsi yose ukuntu wigumura mu bintu ntugira kumvikana n'abantu ariko nawe uri kuramutera ishavu ari nta byishavu wewe none rega ujya munsi Stone amutikuye akubiswe ko Stone none ntango bavye ko yatamusubije imbere ya kamera gamagi nawe kumengo nawe nyene sinzi ngene umeze mbisa ndakwisi ivyo nashaka kuvuga nabi none ubu rero nta kiganiro mu gisese ni musezere base abagore aba bagore ndakenda mama Bujumbura nta numwe gisezera umuntu bose guys je ibintu vyandambiye kabisa bwose bugenda budasezeye
Jenzo mubwira Stone tuzobufate tubukubitire hamwe bwose kuko nta kuntu notanguza ikiganiro bugira mukanya ngo sali ngo j'espère que vous allez très bien ngo j'ai salué je vous remercie je mu bukaca bugenda bwigume n'ibisusu bwabugenda mwabushaka ni bibaza ati ko twicaye ntibabonye ibisusu reka turengane babibone